Ndabahaye amahoro mwese, izina ryanje ni Felicien Bankunguka, muramenye mu kiganiro Nyibutsa Karanga gica ku mura YouTube kuri Nyibutsa Karanga TV. Uyu munsi tugomba turabe akamaro k'imboga zitwa isogi canke isogo mu buzima bw'abarundi. Nizi muriko murabona. Hambere rero isogo, abavuga ngo isogo zari imboga bafungura kugira ngo bamererwe neza. Imboga zina akamaro mu mubiri w'umuntu. Uyu munsi tubereka ingene imboga isogo ari ngirakamaro ku ngurube. Nimurabe, umuntu arazaha agashira mu isafuriya, urazaha ugashira mu kintu ushobora kugaburiramwo ingurube. Murazibona isogo, utwo n'utwamwa rero twazo turatwaha tugashira mu isafuriya kugira ngo dushobore kuza kugaburira ingurube. Tugomba tubereke rero ingene isogo canke isogi zikundwa n'ingurube. Aborozi rero mube hafi kugira ngo muce muzirima. Iki nico twatoye, turabona yuko isogo arizo sogi ari nziza ku ngurube. Turazaha tuzishire mu isafuriya maze tuze kuziha ingurube. Murabe ingene izirya. Turiho ko twaha utubuto twama kw'isogi arizo sogo. Hari abavuga isogi, hari n'abavuga isogo. Turazishyira mu isafuriya, hanyuma tuzigaburire ingurube. Aborozi b'ingurube murabona ko tubazaniye ikintu gishasha mutari muzi. Muce rero mutangura muzirime, mubone yuko isogi benshi batari bazi arizo sogo ko zifise akamaro. Irazirya, murabe ingene izirya, irahejeje mbere n'akayabagu kenshi. Murakoze.